Turabaramukije amahoro y'Imana abanya namwe mwese tunabakengurukira ukuntu mugira umwete wo kuza murakurikirana bino biganiro by'abagorozi bacisha ku rubuga rwitwa umuntu muzima. Mugiye kuganira na ntirampeba triphonie. Tugiye kuganira kw'iri jambo rivuga ngo muraba babiri urinde. Ubuherutse twariganye ikintu kijanye n'abasenga n'abadasenga. Makino gihe abantu bose bavuga ko basenga kandi bavuga ko baja mu ijuru. Ariko hari umugani Yesu yaciye, umugani w'abakobwa batanu b'ubwenge n'abakobwa batanu b'ibijuju. Ariko kandi uwo mugani yawuciye awutwerekeza ko twebwe mu makino gihe twebwe tuvuga yuko dutegereje gusanganira Yesu Kristo. Ariko koko bose ntibazomusanganira. Abantu bose bazosanganira Yesu kuko turimo ibijuju n'ibinyabwenge. Bavuze ibintu bikurikira. Bavuze yuko bari bafise ikintu c'amatara, bakagira n'ikintu citwa amavuta. Amatara tugiye muri Bibiliya tuza muri 119 umurongo wa 105 havuga yuko ijambo ry'Imana ari itara. N'abantu bafise ijambo mu mitima yabo. Abantu ijambo ry'Imana biri mu mitima yabo. Bibiliya iba mu mitima yabo. Hanyuma amavuta dusomye Zakariya igice ca 4 uhere ku murongo wa 14 hatubwire ko amavuta ari mu mwera. Aba bantu rero babiri ugesa nkuko mu mugana ariko ugendereye kuvuga abantu b'Imana. Abanyabwenge n'abantu bafise Imana, bafise Bibiliya mu mutima yabo, mu bwenge bwabo bayizi, ariko kandi bafise na mpwemu yera. Mpwemu yera nawo muze musoma wa Galatiya 6 ivyamwa yabo. Ni ukuvuga Bibiliya bizera bayishira no mu bikorwa. Niyi barongora bakayishira no mu bikorwa. Harimo rero n'abandi bizera Imana banasenga, ariko bo ibikorwa byabo bigaragaza ko atampwemu bafise. Ariko bose bakavuga yuko bizera. Bose bavuga ko bategereje kuzosanganira Yesu. Ariko bose ntibazomusanganira. Aba bantu bagize ibibazo bikomeye. Umukwe yaratevye batabiziga. Icya kabiri na communication yahabaye ngo babwire bati yamara byatugoye. Umukwe aza kuza atevye mwihangane. Kuko iyo bibabwira bakababwira bati mu masaha 5 umukwe azobaje, nabaje bari bafise amavuta make matara, bose bari kubanza ko barazimya ayo matara yabo, hama bakaza kuyacana umukwe aje, ntibari guhura n'ikibazo. Ariko umanye wose baguma barindiriye ngo araza. Kubera gutinda rero, kubera gutinda kwigihe no kubiryo tangazo libabwira ngo aza kuza umwanya ubunuru, bararambiwe. Agatiro karatinda karaza kubera bwari bugorovye ngo barahunyiza. Ariko rero batanu muri bo ngo bahunyije bafise amavuta. Abandi bobo amatara yabo utuvuta twarimo twaratse turahera, ariko atarezerve bafise. Bivuze ngo ubu unyengero murabona abantu bose ivy'Imana menga siho bari. Babona ngo Yesu yatevye, kandi bitabo byari byarabivuze ngo abantu bazogera igihe imbere yuko Yesu aza, umuntu azobabwira ivy'Imana bakavuga ngo mbega uwo muntu ngo bavuga ngo bazoza mubera kuri basokuru ngo ko ataraza. Bazobicokora babigaye bavuge bati yo mwabivugiye azoza ryari. Abandi bo baravuga bati abe boniye kwisi ntazogaruka. Ariko ijambo ry'Imana ritabesha riratwereka yuko Yesu azoza. Kandi yavuze ngo azoza nk'igisuma. Azoza mu gihe abantu bataziga kwaza, ariko azoza tu. Atubwira ati turindire twihanganye azoza. Aba bantu rero barasinziriye. Bamwe batanu b'ubwenge bo basinziriye, barindiriye Yesu. Ijambo ry'Imana riri mu bwenge bwabo, kandi n'ibikorwa by'ubugira neza babifise. Ntibanduzwa n'ivy'ubugingo, ntibanduzwa n'icyaha. Barindiriye ati hazozira hose bazosanga twiteguye. Ijambo ry'Imana riri muri twebwe, turiko turabwiriza, turiko turabwira abantu, kandi n'ibikorwa dukora bihwanye n'ivyo tubwiriza. Benshi babwiriza ivyo badakora, kandi ibikorwa bijana n'ivyo tubwiriza. Igihe ubwiriza rero ivyo ukora binyuranye navyo, uri wa mukobwa w'ikijuju, kuko nta mpwemu ugira, nta mavuta ugira. Muzobisoma
ibikorwa by'ubugira neza dusoma mu Bagalatiya byerekana ko bisa nk'imyera. Rero impanuro twotanga ni iyi. Ubwa mbere dusomye muri Luka 13:21 babajije Yesu ngo mbega mwami ngo abakizwa ni benshi, yabwiye ngo mushishikare guca mu irembo mufungane. Yarabwiye ati mwebwe reka gushishikazwa n'abandi, ahubwo ni mwirabe komeza uko ijambo ry'Imana rivuga. Bivuze ngo nubwo wobona abandi bariko bagenda uko bitagenda, wowe reka kwigana abandi, ahubwo genda nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Kuko nibi abakobwa b'ibijuju umukwe yarinjiye akabahindira hanze, ni nako Yesu naza agasanga wewe bishize guhanga abandi ntiweza imico yawe, azokuturirana na Satani, azoguterera hanze, nukuri nta juru uzojamo. Ico yo ni impanuro ya mbere. Ubu turi mu gihe wose akwiye kwiraba ku giti ciwe, utaraba ngo abandi kuko ivyaha n'ibikorwa by'uwundi ivyo kubuza ijuru, ariko ivyaha byawe bwite nivyo byo kubuza ijuru. Kuko Yesu aje gusuzuma azoraba ibikorwa we wakoze, ntazoraba ibyo wakoze nabi kubera abandi bakoze nabi. Naho ijambo ry'Imana ritubwira ngo impamvu yose yotuma ukora ikibi bizokwemerwa. Ntabwo ijambo ry'Imana ritubwira ko nta mpamvu yo gukora icyaha, tugwana n'ivyo. Icya kabiri ni ukumenya ko tugeze mu gicugu. Nuko yaje mu gicugu, tugeze mu gihe cy'ibibi. Namwe ni murabi ibi biriko birakorwa. Ibi biriko birakorwa biteye ubwoba, bica intege umuntu wari we wese. Ariko kuko tubuzi yuko byose ngo iby'isi byose tuzobisiga ngaha anya tukaja mu ijuru, ivyo bibi twegereka bibe ariko ntibitwanduze. Turi mu gicugu hamuraba nawe n'ubwenge bukajegera, ukaraba umutama afata umwana ku nguvu, ukaraba ubwango buri mu bantu, umwana hebakicuwe umuvyeyi. Ibi bintu bibi biteye ubwoba, kandi naho murazi ngo mu gicugu niho ibi byose bikorerwa. Uko tugeze mu gicugu, abantu babuze ijambo, abantu bari mu mwiza, babuze umuco w'ijambo ry'Imana w'ukuri. Nubwo abantu bavuga ngo bavuga ijambo ry'Imana, hari ijambo ry'ukuri, ubutumwa bwiza n'ubutumwa atari bwiza. Kuko ubutumwa bwiza ni ubutumwa bujana abantu kuri Kristo, bukabereka Kristo we ntama y'Imana, bukakwantisha ibibi. Ariko ubutumwa bwinshi buriko buravugwa n'ubw'imigisha, n'ubwo gutunga, n'ubwo si ubutumwa. Ubutumwa Yesu yadutumye n'ubwo gukura abantu mu vyisi, muri ivyo bintu tuberekeza Yesu, bagakura amaso ku bantu, bagakura amaso ku bintu, ahubwo amaso bakayerekereza kuri Yesu. We twahawe ngo niwe wenyene abizeye, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nibwo butumwa bwiza tugezemo. Ubu kubera tugeze mu gihe ijambo ry'Imana ryavuze ngo ni igihe cy'impongano ya nyuma, ni igihe umuntu wese akwiye gusuzuma uko ameze, agatandukana n'icyaha n'igisa naco, kugira ngo uwo mwiza w'umuzitanya utatubuza urugendo, utatubuza gushika. Kuko nimba bwije ejo mu gitondo buraca, byasaba buce dusanganira umwami ariko tutamuhunga. Icya gatatu, muri Matayo 7 baravuze abantu bazovugishwa, bazovuga ngo mwami ngo twaravugishwa ngo mu izina ryawe, tugasinda abadayimoni mu izina ryawe. Ubu akaga kariko karazimiza abantu n'abavugishwa. Abavugishwa Yesu yari yaravuze ko azobaho mu gihe cy'imperuka abavugishwa b'ibinyoma. Ubu rero biragoye gutandukanya abavugishwa n'Imana, abavugishwa n'ibinyoma. Ariko gituma Imana yaduhanuye ngo mu Baheburayo 1 batubwira ngo mu kino gihe kubera abavugishwa b'ibinyoma n'abazoba bahari, ngo ni byiza yuko ijambo ry'Imana ngo turiraba ikaba ari ryo turabira ku buvugishwa bwayo. Bavuze ngo Imana izovuganira natwe mu ijambo ryayo. Genda musome igice ca mbere mu wa mbere wo mu Baheburayo. Niko batubwiye kuko Satani ubu ntaja mu bapfumu, ntariko arazana ubupfumu ngo abantu bajime, kuko aje n'umufumu ntabo mukurikira. Ariko ubu yafashe isi y'ubukiriso arayigarurira. Ni ibintu twageze kuganira mu ciga cyaheruka, ukuntu abantu basa amategeko y'Imana, bamwe bakavuga ngo yaravuyeho, abandi bakayahindagura. Satani yahindura ko noneho agacaza akababwira ibikoresho byabo babirishe nk'batabizi, akabavugishwa bakavugishwa nawe. Satani bantu b'Imana mwabavugishwa menongere ndababwira, wowe uravuga ngo Imana ngo yarambwiye uko ngo kandi byarabaye, ngo yarambwiye ko nakabucafa ngo kandi byarabaye. Mbega ico Satani atazi bibiri. Satani umurusha ubwenge,
Satani ubwenge yari afise mu ijuru yarabumanukanye. Nukuvuga arapanga ibintu biba, agapanga intambara, agatapanga ubwicanyi, uravyumva, akabupanga kandi akabishitsa. Kuko ugiye gusoma n'Abatesalonike 2 umanutse fo igice cya 2 ku murongo wa 11 umanuke hasi. Bavuga ngo iyi Imana ikumurikiye umuco muka wawe wikurungika ubuzimire ukagukoreramo. Mu gihe rero ijambo ry'Imana ryakweretse ati abavugishwa bimeze ukuntu kuko nunagenda mu gice cya 13 bavuga yuko Imana ishobora kwemera ko ubuvugishwa bw'ibinyo bavugishwa kandi bikaba ngo ariko nibiba ngo Imana imuze bishaka kuraba yuko abantu bayo bayizera. Uravyumva? Byumvikana yuko rero igihe warose umuco ijambo ry'Imana wararihawe mugabo ukagumiza muri ya nzira yo kwanga amategeko y'Imana no kwizera abanyabinyoma, uzovugishwa kandi bizoba ari kuvugishwa na Satani. Abavugishwa b'ibinyoma rero ngo nibo Yesu azababwira ngo mvi imbere mwankora bizirano ntawe nigeze kubamenya. None muva ko atabwa ati none ga mwana wavuze ngo tuzovugishwa ngo abahungu n'abakobwa bose bazaba nk'umazovugishwa. Twaravugishwa twarakora ibitangaza ariko Yesu azababwira sinigeze ndabamenya. Impamvu atabamenye nuko mwase kurongorwa n'ijambo ry'Imana, mwase amategeko 10 murayanka muyazira umwuka, mwase uko ijambo ry'Imana ryavuze mukagenda kuraguza ngo muvugishwa ngo yavugishijwe. Erega bide mugera ngo mbwira ivyi wanje ngo je bimeze gute. Muri abapfumu abona baza kuraguza kuri mwebwe mu buryo bwa mpwemu kuko Satani arabaragurira mukavyemera. Yesu mwamuteye umugongo, niyo mpamvu azababwira ngo sinigeze kubamenya. None Yesu yabari babakoresha ni mubi kuburyo wo mukorera akakubwira ngo sinigeze kumenya, ninjyaje kuburyo kubwira uko ahubwo nigeze kumenya kuko inzira yiwe warayase ufata yindi akubwira ati genda kwaso yagukoresheje wowe nturu wanje. Iyo yindi mpanuro ya 2 ya 3 nababwira ko mwo kwirinda aba bavugishwa bose sabi Imana, ahubwo genda usome ijambo ry'Imana unasenge ivyawe Imana ibizi gusumba ubundi bose kuko yabiteguye itarabaho. None igihe nikigera bizosohora, ari ivyiza bizosohora. Ibyo byose bitango ni bibi nimba bivuye ku Mana. Imana mwaca gitondo ciza izogusobanurira impamvu yemeye ko bikubaho, hari icyo yagukingiye ariko itirinda kubwira kuko byose Imana yitubwira. Pawulo yavuze neza ngo haba mu bibi no mu byiza dushime. Mu gihe byaba yataruhara wadushizemo wanasenze Imana ikemera ko bikubaho, shima. Icya 4 nuko tugeze mu gihe cyo gusinzira. Aribo b'abakobwa b'ibijunju bose barasinziriye, n'intumwa zarasinziriye. Yesu ageze mu mubabaro ngo bavuze ngo basinziriye itiro ry'umubabaro, itiro ry'umubabaro ngo barasinzira kandi bageze mu bihe bari bakwiye gusenga cyane bagafasha umwami wabo. Natwe tugeze mu gihe abantu basinziriye ijambo ry'Imana atari. Iyo udasoma, iyo utabandanye ijambo ry'Imana nukuri riragenda kopokopo rigahera hamwe n'uwo kubaza umurongo utumbereye. Abantu barasinziriye muri iyi si, barasinziriye muri wa mwiza siho bari, ivy'Imana ntibabirimwo. Rero mu wa mwiza muzitanya dusinziriye menya ko ari Satani. Satani niwe akuza gusenga, niwe akuza kwiga ijambo ry'Imana, niwe akubwira ngo amategeko yaravuye, niwe akubwira ngo twese Imana dusenga nini ngo twese tuzoja mu ijuru. Hari rigeze ribaze kwa pastor bivuze batwe wewe misi yose uragenda ufise Bibiliya n'abapatiri ngaragitwe ufise Bibiliya ufise ijambo muhira ukamurindira ujya munsi nimba uri wa dimanche cyangwa umusabana ukarindira utuntu duke imirongo mike pastor yasoma ko yisobanura ko yimbira muraho we nta maso ufise nta ntuzi gusoma ngo byisomere nawe umenye. Ndatahura abarindira gusoma nabo barindirwa gusoma baba bahamagara umuntu ati nsomera ituturongo bisomera ngaho havuga gute mukaba muri komunikabira ijambo ry'Imana mukareka guhanga amaso abantu. Yivyo rero abavugishwa b'ibinyoma bazoba besha bababwira ngo Imana yavuze ngo amategeko yavuyeho, Imana yavuze ngo nzanangara n'abantu bavuga ngo hariho umusozi ngo bishurirwako nkaho umenga haraho Imana itovuga ngo kumve nguriya musozi ngugiye hariya ngurishurwa. Na Satani azogutangayo ngende wamuzi ngo Imana nguri hariya ku musozi kandi Yesu yavuze ngo niwe abwira ngo ari ngaha ngo ari hariya mu mucumba ngo nimuze mujeyo nta Imana itokwishurira
naho utosenga Imana ngo yumve ugutwi kw'Imana gushika hose nahita ukumva nawe niwiyeze usenge none kweri kuvuga ngo data wa twese nimba data wa twese wewe nturimo nimba abana ari abana banje hari uwo gaburira uwundi nkamwiba nimba umwasavye isimba namwumvise akimamagara gusanga ko ari ijwi ry'Imana wanje nawe ugihamagara uti data wa twese mwico mwizina rya Yesu nje gusaba Imana aba yamaze kumva ijwi ry'Imana rero abavugishwa b'ibinyoma nabo baragisibije tugeze mu mwiza aho abantu basinziriye aho abantu batariko bari ijambo ry'Imana ugusenga usigaye ari kibazo dusaba yuko dusenga ngo Imana iduhe inkomezi zo kunesha uwo murwanizi Satani Imana inzozire icya gatatu kiduhanze n'uburyarya bw'abigira abazutse mumaze iminsi bumva abantu bavuga ngo umuntu rero apfuye yazutse bantu b'Imana nibuke Sawuli amaze kwica abavugishwa bose Sawuli nawe ageze igihe Imana iramuheba imaze kumuheba abonye agerageje kurwana intambara yagiye kuramuza ku mupfumu uwo mupfumu yamuhamagariye umuntu aramuzura ngo azameze nka Samweli ngo yambaye ibintu byera mbega iyo Mana yokorana n'umupfumu yoba ari Imana iki umupfumu ko ari wa Satani akaba ari baze kumuragurira akaba ashobora kumuzurira umuntu wiwe wapfuye nuko uvuye gusoma hamwe mu Tesalonike 2 igice cya 2 ku murongo w'9 bavuga yuko uwo mugwanizi azoba bafise ubushobozi bwose nukuvuga ko ntaco Satani atokora ashatse yo kugira umusazi yo kugira inyoni yo kugira ibaba yo kuvugisha ugifise imyaka 2 ugifise umwaka abadayimoni biwe rero bazi kwigana n'amashusho y'abacu twabuze bavuze rubuhanuzi ku bantu mukunda gusoma ibitabo by'ubuhanuzi evenema bizo mu gice imperuka ba mu minsi zozo bizobikomeye ngo uzotwara umuntu ngo yapfuye bamukore ko gusa ngo caki mbega ntimurabona abarozi nabo muri bavuga yuko barabika ngo yapfuye ngo bakabahamba ngo umuntu bakabazura ngo bakabakaza byagonze nimba Satani habise ashobora gukora nimba ashobora kubwira turashobora guhura n'umuntu n'akayabu kandi ari umuntu mbega icyo Satani atokubwira kurabika umuntu agaca hamagara pastor tigera mukoreko agaca mukuramwo idayimoni yamushizemo biragoye ntibigoye ivyo bizoba ngo bazogira ngo tuze tubona ngo abantu ngo bacu bapfuye bazuka baza kutubwira ngo byo bintu by'Imana batubwiye ngo sivyo ngo Imana ntibaho Yesu ntabaho Yesu ngo batubwira ibintu byose twizeye ko ari ivyo kandi tubone turiko tubibwirwa n'abantu twari twarafashe nk'intangarugero z'abantu bijambo ry'Imana Satani razokoresha amadayimoni yabo kuko twizeye ngo roho ntipfa twizera ko abo bantu ngo bagiye mu ijuru bazutse ngo batuzane ubutumwa bakwiye ku Mana ataho Imana yigeze ivuga ngo hari abantu bazopfa bakaza mu ijuru bakabazanira ubutumwa mwibuke n'igihe wa mugani wa Lazaro n'umutunzi yasavye ngo Lazaro ngo namanuke ngo cyangwa ngo agende ngo aze kubwira ngo bene wabo ngo amagorwa abonye ariko arasha yamubwiye ati ntibikunda nukuvuga abapfuye natwe naho duhuriye gushika Yesu agarutse no tuzosura guhurira nabo mukazobonera abantu bazavuga ngo banakabazutse ije ni dayimoni yihinduye mushusho yiwe mukazobona baje bihinduye mu bapfuye babazana ubutumwa bunyuranye n'ubu mwamenye barise muri Bibiliya bacokora Bibiliya muzomenye ko ari abadayimoni muzomenye ko ari Satani mukemeye migize kure muziga mu kwizera mwahawe rimerizi icya gatandatu ubuyobe buduhanze nubwo bw'ibitangaza nagihejeje murazi ko ibitangaza bigiye gukorwa cyane bikazimiza benshi ikindwi n'ubuzima bugoye abantu kubera ubuzima bugoye basigaye ari bihemu barahemutse biruka mu by'ibyo gusa ububeshi Imana barahevye ubuzima bugoye rero nawe n'umutego wa Satani niyo mpamvu ubuzima budakwiye kutubuza gusoma Bibiliya no kuvuga ijambo ry'Imana no gusenga kuko niho buzingiye ingata kuko Yesu agiye kuza isi zosigara ntabwo hayo bapfa bafiriye mu mwabo bigasaba yuko natwe tumenya mu buzima nubwo bugoye butotubuza Imana akumunani n'ugukunda isi kuruta ijuru mbega kwisi izovaho niyava ariyo wakunze gusura ijuru uzojahe ahubwo Yesu yavuze ngo imitima yacu tuyerekereze ku byo mu ijuru bitaboneka kuko niho ibyacu bibitse nibyo amaso atigeze kubona amazu tutigeze kubona ibintu bisa byose tutigeze no kwiyumvira ngo tuzobironka amayasi ibindi kuko ngo bizovaho izigazingwe ikugweho hama habisisha
tubeho tubasha, tubeho tumeze neza nta kuya nta kugorwa. Ngo Yesu yaravuze ngo ngiye kubakira bategurira amazu y'abatari bababwira. None nibavuye ko igiye kudutegurira amazu, nibaza ko y'ivyondo ayadufitagura n'amaboko yacu. Uko yo bisa kose niyo muri iyi si izovaho, hanyuma tuje kwibera mu ijuru. Akanyuma ibara tugushije byo kutiga Bibiliya. Uhanuzi bwo kuko abantu bazabiga byose uretse Bibiliya. Uba abantu biga ibintu byose ariko Bibiliya ntibayiga kandi n'uruzinginga. Nkakubwira ngo wowe ufise ubwenge ongera usome Bibiliya. Nubwo abantu benshi ariko barayititura, soma Bibiliya niho ruzingiye. Amateka y'ijambo ry'Imana arahari. Yesu yarabayeho, yaradoze, azogaruka. Kandi yavuze ko azoza kugerera ababi n'abeza. Ababa bagerere abeza abagerere. Abeza bazobeza kubera bakwikiye Bibiliya. Bibiliya rero ntizokugira mwiza utigeze uyimenya. Ngaho niwige Bibiliya, noneho uyigendere mu kantu kose, hamuzokutahira mu ijuru. Imana iturinde kuba noneho abakobwa b'ijuju, ahubwo tuba abanyabwenge. Nkubwire ngo nubwo ufise amadiplome, amadoktora, ibimeze gute, n'umuntu wa muguru uhumirije, ukongera ukamwubaka, ariko atajambo ry'Imana rikugera, ariko iby'Imana atabyuzi, ijuru rikugira ngo uri kijuju. Ariko nubwo mubo isi yita incabwenge utarimo, ariko wubaha Imana, ugendana n'Imana, ijuru rikugira ngo uri umunyabwenge. Reka rero tuba abanyabwenge, twoye kuba abafise ubumenyi. Nimba dufise ubumenyi n'ubwenge tubugira, ariko twoye kugira ubumenyi tutagira ubwenge. Imana ibiduhe mu izina rya Yesu.